ntakekeranya jewe ndazi yuko mu ndongozi izari zisigaye zigwaye ivyo ari byose 80 kwicara zakize muzari zisigaye kuko abamaze gukira ni benshi cyane. Je ndabaha icizere iyo umutwe wakize burya n'umubiri ubukize. Jewe ndaraba inyifato y'abashikiranganje ubu ndiko ndayiraba ndabona ko uburundi bwakize. Kera umushikiranganje n'uwundi kwa rugushihana gusa muguno munsi abashikiranganje umwe aramenya ko uwundi amufasha iki bagafashanya nkabona yuko bafise umutima yuko ubu atarakarima kiwe yisangije. Ico rero ni kimenyetso cy'uko Burundi bwakize. Iyo umutwe ukize biba bigenze neza. Abashikiranganje barahanuzanya mbere cyane babwira yuko abashikiranganje ugira baranduhisha. Jewe niruka kuraba kwa Abenegihugu bamerewe neza gacahamagara umushikiranganje nti ngaha hari habagwaye ndabiraha nkabona yuko babifise mu bangutse ibintu biriko birahinduka kandi ubu ndizeye ko mu batelefona mu kabaronka. Kera ubaye umukuru itelefone wacushira ko bya bintu udasubira kuyibona inimero. Kera ubaye emwe n'umudeje yaca hindura inimero ngo ntibasubire kuyibona. Ubu rero inimero zanyu zishira habona muze murazishira ku ma WhatsApp bati inimero yanje niyi mubonye ikibi muce mumbwira mu byo njejwe. Jewe abo maze gutelefona abo sabibona inimero yanje ntiyandika. None hari ico ndaba. Je nimero yanje je bose barayizi kandi ntaco ndaba. None kubera iki abandi bazihisha. Umuntu yinyegeza ni jambo ry'Imana biranditse. Ngo umuntu atinya umutegetsi mu Baroma 13. Umuntu atinya umutegetsi abafise amakosa. Umuntu atinya umutegetsi abafise amakosa. None abategetsi bacu n'abenegihugu. Utinya abenegihugu rero ubu ufise ikosa. Ubu ufise ico wiyagiriza. Nimwe rero mushaka yuko abenegihugu abakunda. Emwe ni mubakorera ivyiza gusa murabe ingene baca bakunda. Kandi kuturi muri demokarasi no guhana barahana none hageze gutora baragutora. Burya butumwa buraba mwebwe. Ubushikiranganje tubahamagara uti we mu bushikiranganje ya umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yakavuze neza. Mu bisanzwe ajya amahera akoreshwa ku mwaka ujya n'umutahe. None nk'ubu nibambaza Abenegihugu bati wa mutahe watanguza mu mwaka wa 2021 umwaka wa 2022 twereke uwo mutahe wungutse iki. Bashikiranganje mu vyumva umushikiranganje wese azonyereka umutahe yakoresheje ico yawungukishije. Tangura muharure kuko nuguhembwa kuko wakoze. Kirazira guhembwa utakoze. Ujya n'umutahe umushahara n'umutahe. Ubu dutangure turondera abungere beza mu kubarondera nta kundi tubashira ku kivi wase gukora uburi umwongere mubi. Ikindi kibazo nkunda kuvuga kubera iki twiba igihugu kandi ivy'igihugu byose ari gwacu mwumva ubujojontoze ugafata ukanyonora ivy'igihugu kandi igihugu ari gwawe ni nko gukura mu mufuko ushira mu wundi. We mwarabonye umuntu yiyiba kwiba igihugu ni nko kwiyiba. Ivyo Imana iravyanka cyane. Mwabungere babi murya ibinure vy'intama zanyu burya butunzi nivyo binure aho kuzivyibusha akaba ari mwe muzondesha. Oya nimwiyumvire ivy'igihugu ni gwacu ukazubona uravyivye. Iyo ni shetani yatunyegeye.